Muri ino video ngiye kukwereka ikintu ushobora guhamagara cyangwa se gutelefona umuntu wari wese wifuza ukamutelefona ku buntu atamayinite bigutwaye, ukabipa ugatelefona mukaganira n'inshuti zawe ziri ahantu hatandukanye mukiganira atamayinite wiroragura. Okay, ndagiye kubikwereka no kuvuga kugira ngo tubihurize ko ndabanza ndakwereke muri carte simu yanje nta mayinite mfise. Turaza kuraba nta mayinite mfise. Murabizi neza yuko iyo udafise amayinite udashobora gutelefona umuntu ngo bikunde. Ya, nico kigwa cy'ubwenge ngiye kwereka. Ntushaka gutelefona umuntu ngo bikunde atamayinite ufise. Reka manda bereke solde yanje iri muri carte simu. Nta mayinite mfise. Yes. Hanyuma nce ndabibereka etape par etape inzira zose zishobora gucamo ingene ushobora gutelefona umuntu. Kandi rero ndabibutsa urabona mfiseyo ihera rimwe. Murabizi neza mfise ihera rimwe sinshobora gutelefona umuntu bikunde. Setting muri parametre ku buryo bashaka kunzana carte simu zose hamwe nshobora guhamagara nshye kuri carte simu zose. Ndabibutsa yuko kano kantu karaza gukora mu Rwanda, gakore mu Burundi, gakore muri Kongo, gakore muri Tanzania, igihugu yewe urimo cyose nagerageje kubipima birakunda 100%. Okay, reka turaba amayinite dufise. Sorry amayinite twamaze kuyabona. Reka dutelefone umuntu murabe ko yako atamayinite mfise bizaza guhita byikupa muze kuraba. Dufise. Yes, nta mayinite dufise. Ntibishobora gukunda ko telefona atamayinite mfise. Hanyuma rero ndakwibutsa imbere ko tuja ku cigwanye zina ni New Life Studio Bugenzi nyene. Wewe uri kuraraba ino video ugasanga kwa rino jambo nturafyonda subscribe, ndagusaba kubanza gushonda subscribe. Yes, no kubanza ugashonda subscribe nyene nkuko. Hanyuma maze gushonda subscribe ukaraba nyene n'ubundi ukafyonda ngaho kugira ngo ugire all toute nouvelle video kugira ngo hatagira video nimwe izokwigira igucika. Yes guys, hanyuma uri kuraba ino video nyene ni application tuza kwifashisha kugira ngo ushobore guhamagara mu gihugu ico cyose wifuza cyangwa se guhamagara umuntu atamayinite ukoresheje ukamutelefona bihoraho. So uraza kuza nyene hano muri commentaire. Yes, uri hano muri commentaire nyene uraza kwinjira hano muri commentaire y'ino video. Winjire muri commentaire uraza kuca kuri no link nabahaye iyi. Hariyo link nashize muri commentaire muraza kuyibona niyo uza gufyondako tugoma tugende intambwe ku yindi etape par etape atakwihuta mu birambi ngene ushobora kuvyuzuza. Okay, aza gufyonda nkuko ariko ino video mubanze muyihe like kameme muyihe like kandi mwandike no muri commentaire murabona hano dushikira handitse international calls. Aza kuca hano kwa kano kajambo nyene kanditse ko install hanyuma tukinstall. Yes, turaza kukinstara dutegereze nanone. Okay, ni iPhone install turaza kukinstara. Yeah, hanyuma dutegereze iyi installation ko iza guhera. Yes guys, turakinstara hanyuma dutegereze ko ino installation iza guhera. Ndabibutsa abantu muba mufite ivyigwa mwifuza ko tubakorera no kuvyandika muri commentaire. Ya, jewe commentaire za YouTube zose ndazisoma mpereye ku murongo. Yes, takuza ukinstall. Tutakuza tukinstall nkuko. Hanyuma dutegereze ino installation kwiza kurangira. Murabona ko gafise ama mega 36 ariko nakanya gatoyi dufise connection kwiye cyane nta kosa ryo gukora. Yes guys, ikicigwa no umuntu yacanditse muri commentaire twaje turasoma ama commentaire ndavuga ntireka mpita ndakimugezaho. Nawe ndagusaba yuko hakunsanga inbox WhatsApp uko usanga ama message ari menshi abantu usanga batwandikira woja muri commentaire ukavuga uti ndifuza icigwa ikiniki. Hanyuma ndabibutsa yuko guhera mu ndwi yo kuwa mbere buri munsi muzoza mubona icigwa gishasha kuri ino channel yacu ya YouTube. Tugomba dukore cyane, tugomba dukoresha inguvu namwe munshigikire mu gusangiza abandi zino video mushire ku stati link mu partage mu magroupe hanyuma ibintu bibandanye bigenda neza. Murabona yuko nzobashikana ku byigwa by'ubwenge. Okay, technology muri no misi murabize ko ariyo iyoboye. Nimba ari ikintu cyane cyo kwitaho muri no misi ni technology ni informatique n'ururimi. Okay guys, turarinda installation rero kwirangira. Ndabasaba kubanza gufyonda like kuri no video abantu batarabikora, mukore subscribe ku bantu mutara saboninga kuri no chaîne kugira ngo ivyo vyigwa tugiye gutangwa kuza turabatamwa buri munsi bibagerereho igihe. Ndabutsa ko titre no munsi ari kugira ngo turabire hamwe ingene ushaka gutelefona atamayinite ukoresheje
kandi bigakunda, ugatelefona hariho hose kandi bigakunda ku bihugu byose. Kama tubirabira hamwe, okay? Let's wait till the installation complete. Yes guys, installation irarangiye. Chatuza aha handitse open. Taza kuza hano handitse open, hanyuma nyene tuyugurure ino application. Okay? Hanyuma tumaze kuyugurura tuza kuza kuri kano kantu aka. Turabandanya nkuko, tubandanya nkuko impera, hanyuma good conditions, conditions zose twamaze kuzemera. Hanyuma guys, ndabibutsa yuko jewe ndi mu photographe, kandi mu photographe myiza, mfotora ibirori bitandukanye, uri mu mariage, uri mu evenement atandukanye, ama surprise, le dote, anniversaire, n'utundi tugiye dutandukanye. Murashaka kundondera kuri nimero mubona nyene muri screen yanyu, hanyuma nkabagirira igihe. Kandi muri commentaire nyene hepfo ino link muza guca ku telecharge na application, hariyo link ya groupe WhatsApp yanje. Murashaka kwinjira muri groupe kugira ngo ivyuga byose nshizeho muzokwame mubibonera igihe. Turaza kuza rero ngaha cyo dukoresha inscription, dukoresheje email, sign in with email with Google. Tuza gushiramo email, turabe email dukoresha mukora ino sign in. Okay, tuza kuraba mwana ma email yacu iyo twakoresha anyone, turashaka kuyikoresha ngaha, reka tuyikoreshereze imwe muri izo dufise. You have successfully signed in. Okay, murabona bahise baduha indication du pays, baduha twebwe Uburundi 257, ariko uri nko mu Rwanda urabona ngaho ushaka guhindura ukandika nk'akarorero Rwanda, ushaka kwandika Rwanda ntacaza +250. Uri muri Kenya ukandika Kenya, uri Tanzania urashaka kwandika Tanzania, uri Congo urashaka kwandika Congo. Ibi bikora ku isi yose nababwiye. Congo ni RDC ndibaza. Uri USA ushaka kwandika USA. Okay, ako twebwe twibere i Burundi. Let's write Burundi +257. Hanyuma rero uhita ushiramo ya nimero wifuza kuzozura telefonesha ku buntu. Hano twebwe kadushiremo iyi imwe atama italiko. Okay, imwe atama italiko reka bari dushiramo. Yes, imwe atama italiko reka bari dushiramo. Hanyuma tukugira ngo bari tuzoza tura telefonesha. Cyadushanda hano kuri next. Cyadushanda kuri next. Listen the code. Okay, choose your preferred method. Hano baduhaye to receive your verification code. Hariho verification code do verification bagomba barungiki, batubaje ngo tuyironkere kuri WhatsApp. Hariho nabaza gusaba kuri Telegram. Jewe nshanza ngaha handitse receive the code in WhatsApp, chenshonda ko nkuko. Hanyuma rano ko bitangwe guharura. Jewe cyo nkora urabona code bamaze kuyimpa muri WhatsApp, yahise yiverifya yonyene. Yes guys, okay, murabona hariho message you received 0 point, donc bampa $0.20 bonus from iPhone to explore our serve valid for 16 days. Okay guys. Okay, murabona bahise bampa amadolari ubusa ni ice bibiri $0.2. Mon cher ami, mes chers amis, aya n'amadolari menshi cyane. N'amadolari menshi cyane kuko mu gutelefona ukoresheje amadolari twaradukoresha amarundi vraiment. Ibaze bahise baduha amadolari yo kuhamagara ku buntu. Donc iyi bonus ni igufasha rero gutelefona muri bya bihugu bitandukanye, za nimero zitandukanye, wa muntu wari wese agiye atandukanye. Jewe nce ndayaccepta aya madolari, reka mpite ndayaccepta. Okay, iyi bonus y'amadolari bamaze kuyimpa. Ubu ikintu kihari hasigaye yuko telefona inimero yari yose. Aco wifuza ucuza, nimba ari nk'umuntu kanaka wifuza gutelefona kandabe. Malheureusement kwera ko telefona ndiko ndakoresha mu kurikodinga ari yo nyene nsanzwe mfise ngaha ni telefona ntimuza kubibona yuko basi umva ijurazi ko ino ndiko ndakoresha ni enregistrer. Also ngiye gutelefona umuntu iciba kandi yindi enregistrer. Gusa izi dolari zibiri bampaye nizo zimfasha gutelefona. Reka ndabe nka nimero no telefona. Okay, mwabonye kare ko byaciye byikupa. Reka telefone murabe. To ensure you can be during the conversation, the iPhone app needs the access. Wabonye barabinyemereye. Hazigaye ko ndayiha autorisation. Yes guys.
Yes guys, nta mayinite mfise ariko murabona yuko bihise bikunda. Kandabe nimero no telefona. Kandabe iyindi nimero no telefona. Okay? Ndayi telefone irikira sona. Yes guys, muze kumviriza Yes, nakano kobwenge iyi nimero ikisona okipe. Murabona hano hejuru yuko ya madolari bamaze kuba bayaduzako nkikora apel ya mbere, mana ko ya madolari bamaze kuba bayaduzako aha hejuru. Aha rero uremerewe gutelefona umuntu wari wese wipfuza igihugu cyose yobaherereyemo, ahantu hose yobaherereye. Yes guys, nakano kobwenge muze kugerageza rero. Hanyuma wifuza kugurura konti ya 1xbet iri professional, nta yindi code promo atari code promo Sakabaganwa. Koresha code promo Sakabaganwa, hanyuma uzoka muronka bonus land na vendredi ade sampulsa kuri depo yose ukoze. Hanyuma kandi usanga ko 5,000 kinisha. Ugerageza amahirwe na 1xbet. Wifuza kamera mu manza zitandukanye, nimero wayibonye ushaka kundonderako, hanyuma nkagerera igihe dutembera igihugu cyose. None munsi nyine ukibona iyi video mpita nja kuri tele guys. So nta kindi rero ndakwifuriza atari gukora subscribe ugasangiza abandi. Link ya group iri hano muri commentaire. Thank you for watching this interesting video. Ciao ciao.